twaronse abashitsi bacu bose mutubabarire ubuhinga bw'ivyuma ntibusezerana ariko uko bigenda kose twabishitseko. Ndakiriye Rumatako host, ndakiriye Bonfils, ndababona neza mwashitse, karibu gose. Ntimumbona? Turababona, karibu cane. Donc Bonfils karibu, Rumatako karibu, Alfred Niyonkuru karibu cane gose, na John Ngomirakiza turabahaye ikaze. Tugitangura ndaza kureka bako-host banje bapoza ama question, ndaza kubaha bose uko ari babiri ama question atatu, hanyuma ko twatanguye dutevye turaza kugerageza kuyacagagura komisa dushobore kureka abatwumviriza bashobore nabo nyene kugira ibibazo bashoboye kubaza. Honneur aux femmes, Romata, karibu, ijambo ni gwawe. Murakoze Reynold, murakoze ku kiganiro waduteguriye kubona wacyumviriye ukagivuga ati ka dusubire dusangire ijambo. Mwakoze cyane, ndasuhuje Bonfils, ndanasuhuje abatumire, ndanasuhuje n'abarundi bariko batwumviriza nabumva ikirundi. Hama jewe n'ukuri ikibazo d'abord nabonye umenga sinzi ko ari je ndiko ndibesha ariko mbona umenga Ngomirakiza ntawe mbona ko ari mu bantu bavuga. Ariko araboneka hano hepfo Rumata. Je ndamubona yitwa John Ngomirakiza, hanyuma Alfred yitwa Bahose Jerome. Hacaza Ngomirakiza hafi ya Bakonibe. Muganga ariko aravuga ntari mu ba speaker? Ari mu ba intervenant, sinzi ko washaka kuvuga mu oya kubera je ntabibona ntavyo mbona. Okay, nta kibazo. Ari mu ba intervenant, hama reka naje ndamutse abariko baratwumviriza, ndamutse abarundi bariko barakurikirana canke baza gukurikirana kino kiganiro, nongera nshimira Reynold Butari kubona yadutumiye kugira dufashanye gusangiza amajambo aza kuvugirwa muri kino kiganiro. Nawe Rumata ndakuramukije n'abandi bose tuza gusangira kino kiganiro, ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze kugira ngo aho hose hoba hariho igitutu gituma ukuri kutaboneka dushobore gushira agatoroshi tukaraba uko vyifashe. Murakoze. Lost. Nibaza kanya reno dataraza ko uraba kandi karirimbo. Oya pardon, ariko ndavugana nibagiye kwatsa micro. Nariko mvuga nti on peut commencer. Rumata, tu peux poser tes 3 premières questions hakurikire Bonfils, et après niba twishura turaza kuca je ndaza kuca mpoza ama question. Principalement nza gupoza ama question nabonye abantu benshi bapojeje mu ma commentaire no muri inbox. Ndaza gushozisa zitatu hama tuce twakira abatwumviriza. Merci beaucoup. Murakoze Reynold. Jewe ikibazo ca mbere kiroroshe, jewe nshaka yuko abatumire uko ari babiri bava batwibwira batubwire abarundi aho donc parcours zabo professionnel aho bakoze naho baba barize. Ico ni ca mbere. Hama ica kabiri nashaka naho nyene kiroroshe, jewe mvuga par rapport y'ivyo nasomye mu gitabo canditswe na General Rugigana. Jewe ndumva nshaka kumenya itariki bavuga y'umunsi nuvumenga nohera kuri le 20 botubwira aho bari umwe kugira tumenye tugendereho tubitahura. Hama ikibazo ca gatatu ndaza kukibaza mu nyuma. Murakoze. Sinzi ko Colonel yoba yatwumvise Alfred Alfred ko yo kugwa mikro akatuvugisha. Okay, muranyumva? Ego turabumva. Ndabaramukije kandi ndabashimiye ko mwaduhaye umwanya wo kuja muri kiganiro. Hanyuma ku kibazo umbajije yaho naciye naho nakoze
na jewe nohera kure mugabo aho nize hose nta mwanya ngira ngo ukwiga ndabivuga mugabo je duhere muri scam je ninjiye muri promotion ya mbere muri scam mu 1975 aho scam niho yari gitanguye hanyuma rero namaze mu ishuri ya scam mu gisata cha economy ya administration nahamaze mu myaka 5 nahejeje muri 80 niho natanguye akazi rero natanguye akazi igitega muri unité yitwa ubita 22e bataillon Brenda ariko kera yari escadron kuko ntiyari bwabe bataillon ubwo rero mugabo naciye nsubiranja muri komando kugira entraînement ya komando amezi 3 hanyuma mvuyeyo tuca twiga iby'amabrende kubera naho uhejeje mu officier iby'amabrende ni special ntubizi kubera ni mu byuma by'ingwano bindi utangura kugira entraînement ukiga amezi 3 ubwo rero mugabo nacishijemwo ndagenda gukora mu ikambi yo mu Rumonge bariko barayugurura nyamwaka yitwa Kurukinga aho rero mu nyuma yaho naciye ngaruka muri Brende njamba cyo bita chef de peloton Brende nayimazemo imyaka 3 hanyuma ngenda ibujumbura gukora muri 11e bataillon Brende aho naciye banduza njamba commandant d'escadron ubwo rero nagumye nkora muri iyo kambi nka commandant d'escadron hanyuma muri 86 nsubira kwiga muri scam mu ishuri bita SPO no kuvuga session de promotion de session de perfectionnement des officiers mwaka wose mbaho rero nsubira muri 11e kuba icyo bita mu gisoda S2 S3 ubwo rero nakoze ibyo bya S2 S3 gushika muri 89 muri 89 naciye ngenda mu Budagi bunze ubumwe kugira kunonosora ibyo by'amabrende hanyuma mpeza muri 91 ndataha mu Burundi hanyuma baciye bambwira kuja gukora mu ikambi sinasubiye mu ikambi ya Brende naciye nkora muri etat major mu gisata bita G5 ni kuvuga icyo nk'ibyo mugira by'abamenyesha makuru mugabo ni birebire imigenderanire hamwe n'abasivile abasirikare n'abasivile n'ibyo nakozemo muri G5 hanyuma rero mugabo narababwiye yuko jewe ntagomba gukora ibintu ndize baciye bandungika muri CPF niho twagenda kugira entraînement hanyuma ndagira entraînement y'amezi ashika nka 3 ndagenda no muri stage ku radio na televiziyo kugira ndabe ingene bakora ndabamenyereze ngire stage ubwo naciye nsubira muri G5 ndakora hanyuma rero mugabo baca basubira bandungika muri 11e bataillon Brende kuba commandant sego hanyuma rero ngaho hagati yaho murumva hari 91 mu mpera 92 tuca tugenda badutuma mu Rwanda kuba muri Gome yari ntuze groupe des observateurs militaires no kuvuga twakora mu gisata ca ONU ca OIWA cyo kugira nshari gitanguye kugira ngo tugende hagati ya FPR n'abandi gisirikare cy'u Rwanda ariko ni twamaze igihe kirekire twamazeyo nk'amezi 6 hanyuma bica ntibyagenda neza kandi twakorana n'abo abasoda bo muri Uganda abo officier gusa twarabofisiye bo muri Uganda twarabofisiye bo mu Burundi twarabofisiye bo muri Tanzania n'abofisiye b'Kongo ya kera ya Zaire ubwo rero amezi 6 aheze naciye ngaruka ncankora nsubira mu ikambi nyene nakoramo ndi commandant sego mugabo aca rero ahubuka ingorane mu Burundi baca bantuma gukora mu bintu byitwa groupement byo babirebire ariko reka nze ndabicagagura hanyuma muri 93
mu kwezi kwa mbere baciye bantuma igitega muri 22e batayo blende. Aho rero bantuma muri gukora muri bantumye ko batayo komandado batayo, ariko hari igihe amatora agira atangure, twebwe mugabo urumva nashitse mu kwa mbere turatunganya ibikorwa, hanyuma batubwira yuko mu kwezi kwa gatanu tuzoca tugenda kuri tere, baca baduha misiyo yo kugenda Ikarusi. Ikarusi nta kambi y'igisoda nimwe yariho, baca bavuga yuko province yose ya Karuzi arije batayo yiwanje izocungera amateka amanuza amatora mu byerekeye ibyo gucungira umutekano. Ubwo rero naciye njyana batayo yanje, kuko batayo yanje yarimwo ama escadron abiri, ni ukuvuga abumva iby'igisoda barabizi mugabo yari nini. Hanyuma twamaze y'icyo gihe kuva muri uko kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi k'umunani, ariyo turi abasoda bose kiretse abasoda twasiga mu ikambi kugira ngo barindire hamwe ho icoba kugira ngo dushobore kugenda gutabara hirya no hino. Ariko nakoze muri ibyo gushika mu kwezi k'umunani. Mu kwezi k'umunani gushitse amatora y'abashinga amateka aheze, byose biheze, baciye bampamagara ko Bujumbura bankeneye, hanyuma kuzokora muri ministere. Rero muri ministere, gukora muri ministere umuntu yarindira decret yo kwa president, ko hariho ministere na etat major. Ngiye kwa chef d'état major yaciye ambwira ati wewe rero bavuze yuko uzokora muri ministere, sinkigutwara mugabo anatanda yuko uronka iyo decret ikunoma, buraduze mwikonje ucubimura famille kugira ngo ugaruke Bujumbura. Ariko rero urabyumva mu by'igisoda birafise ingene bitunganije, kubera iyo umuntu agiye aha ugiye inzu yawe wacuyisigarana igisoda kaca kihundi nawe kikaguha iyo ugiye. Ubwo rero nacambwizwa kurindira yuko umuntu ava mu nzu yiwanje kugira ntaje nimure umuryango uri Gitega. Naciye nsubira rero Gitega, urumva naciye ndonka ikonje nininya y'umwaka wo donc konje bitanywera, baca banyongera ko n'iminsi 4 ya congé de mutation. Hanyuma nsubira kwezi kw'icenda nari Igitega, entre Gitega na Bujumbura, kubera nari kwimura umuryango. Hanyuma rero kwezi kw'icumi gutanguye niho decret inoma kuba directeur wa affaires sociales muri ministère, no kuvuga bayita DPSOC. Aho rero niho naciye mbanome. Ivyo rero ibyashitse mu icyo gihe cy'itariki 2021 y'ukwezi kw'icumi muri 1993, niho nari ngishikaho n'ibiro sinari bwabironke neza, sinari bwiyestare, nari mfise n'abasoda nimvira ko nari mfise abasoda batatu natwara umushoferi, ngatwara umudaktiro n'umusuzi officier d'administration, barabo abandi bose sinari bwamere kwiyestara. Hari hakiri n'ibyo bice biratera, rero tuja muri birya nk'uko ibintu byabaye. Uvuga ibyo mugabo mu nyuma rero narakoze muri icyo gisata imyaka, niho nakoze imyaka myinshi, kubera nakoze kuva aho nabaye nome mu kwezi kw'icumi. Umuhisi perezida Melchior Ndadaye niwe yagiye yitabye umuremyi, ariwe yanomye muri icyo gisata. Nagikozemo kuva muri 1993 gushika muri 1996, kandi muri icyo gisata nyene niho naciye ndonka niho baciye bashinga kuba perezida wa conseil d'administration wa INSS. Iyo myaka yose rero, iyo myaka twawe na perezida ntibantunganya, nari perezida en même temps wa conseil d'administration ya INSS. Munyuma rero aho haziye Buyoya, perezida Buyoya wa kabiri, naciye nkora mu biro by'umukuru w'ibiro ajejwe iby'igisirikare,
mu biro by'umukuru w'igihugu guhera muri 1996 mu mpera gushika muri 1998. Muri 1998 rero aho umushikiranganje wo kwivuna abansi Filime yitabiye umuremyi niho baciye bangira minisitiri wa defense, ndabikoramwo imyaka 2. hanyuma muri myaka w'ibihumbi 2000 mu kwezi k'umunani njagenda kuba ambasaderi w'u Burundi, nserukira u Burundi mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nkaba njejwe n'igihugu cya Japon na Corée du Sud na Vietnam na Thailand. Hanyuma mugabo nari mfise icicaro mu Bushinwa. Hanyuma rero ndakoraho imyaka 6 kubera nakoze kuva mu 2000 gushika mu 2006. Aho rero mu 2006 urumva nakoze kuva kuri Buyoya Buyoya 2, hanyuma kuri Buyoya transition, hanyuma kuri Ndayizeye transition, hanyuma kuri perezida Nkurunziza umwaka wose, kubera bagomba ko tubisanya, hanyuma bariko barategura ingene byo kubisanya. Hanyuma rero muri 2006 njandagaruka i Bujumbura, njandagenda ku mushikiranganje baciye baturungika iyo twahora. Hanyuma njagenda ku mushikiranganje wo kwivuna abansi ndamusaba yuko nogenda mu karuhuko nishakiye no kuvuga hataragera murarisabira, njandabisaba acaranyemerera, nca rero ndonka retraite anticipée aho ngarutse mu kwezi kwa 6. nuko mugabo nari nateguye yuko jewe amabanga y'iby'igisoda nciye ndayageza ngaho, njangenda mu Bushinwa aho twari twateguye n'abandi kugira ngo twikorere ibyacu. Turagenda turakora mu Bushinwa imyaka 2 yose. Hanyuma ariko umuryango nari ndamaze kurungika muri Australia, ndiyumvira nti ndakuguma jenyene ndiko ndakurikira ibi ifoko kurikira umuryango. Ndagenda mu 2008 njagenda muri Australia, nca rero ndasaba visa. Hanyuma muri 2014 niho naronse ubunyagihugu bwo muri Australia. Donc muri Australia ubu nari maze imyaka 16. Nuko rero ibyo nivyo nakoze, ariko hariho byinshi nagiye ndakora hagati yaho, nta mwanya wo kubivuga, reka duha abandi bavuge. Ugifise ijambo nyakubahwa yabaye umushikiranganje Colonel Alfred Nkurunziza, uravye ukuntu igitabo ca Rugigana bakuvuga bakandika bavuga yuko wari muri Kamuha muri rya joro ryo 21 akavuga ko wamuciriye ko amate, akavuga mbere byinshi nkuko umenga niwe woba wari ufise uruhara rukomeye mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Ndadaye. Mwebwe namwe mukaba mu byo mumaze kuvuga muvyamirira kure ivyo muvuga, mwibaza ko imvugo canke inyandiko za Rugigana zoba zitumwa niki ahanini, canke mwebwe kuvyo abarega byose muri kijya gitabo ahanini guma hagaruka izina ryawe kandi inshuro nyinshi, mwibaza ko vyoba vyatumwe niki? Ivyo uvuze ni by'ukuri, amvuga inshuro 23. Aho rero nukumvuga abasha bya bindi byo kunshafuza kabisa, ariko ahandi asubira kamvuga ibyo rero nukuvuga kumvuga direct, kumvuga indirect ho ni byinshi, wo nkuramwo igitabo cyo sigara ari vide. Hanyuma rero ibyo niko kubivuze, niko amvuga kenshi. Rero kumbaza uti ibi ni kubera iki, nukuri icyo kibazo sinokimenya kuko niwe abizi gituma, kuko nibinyoma, ni kinyoma kicambaye ubusa, ni kinyoma kubera muri iyo kambi
yamuha sinigeze ngendayo na rimwe kuri uwo munsi w'itariki 21 y'ukwezi kw'icumi muri 1993 sinigeze ngendayo kandi abo bofisiye abakihari bose abakiriho benshi bombera isura kuko ntibambonye n'umukuru w'ikambi w'iyo kambi yatwara iyo kambi yoshobora kubyemeza kuko ntiyambonye urumva rero batambonye ibyo byose yandika nta na kimwe ari icukuri icyo nico no bivuga ko ibyo nabyo kubera iki sinobimenya n'ukuri ibyo mu bibaza we ego mugifise akanya n'ijambo abasirikare benshi iyo bakoranye mu makambi cyane cyane umwe ari utwara uwundi ari utwarwa cyane cyane nko muri bataillon ya 22e bataillon blende mwavuze ko hari ama escadron abiri ayo ma escadron n'ayo ma blende ma BRDM hariho iyindi kompanyi bita kompanyi porte y'aba fantase bita ba infantry abagwanira hasi ni nayo Rugigana yakozemo ubwo ntiyo barashaka kwinjira mu ma escadron hama mukamubera intambamye canke mukabona ko mu bafantase hakenewe intwara miheto canke intwaza ngabo nka Rugigana akabona ko umenga mwara mugoye kugira ngo ntiyinjire mu mablende bigatuma mu kugomba kubihora abishira muri ico gitabo oya sinimvira ko ari ivyo mushinga ndahe mumenyesha makuru sinimvira ko ari ivyo kubera igituma ntiyumvira ko ari ivyo jewe urumva nashitseho mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kane twari ko dutegura kugenda muri mission mu Karusi hanyuma urumva nta bintu byo kugira ngo umuntu atangure kuba yagize ikindi naco iyo umuntu ari komanda do batayo abafise ama escadron mbeka mu bya 22e mfise ama escadron abiri nkaba mfise niyo kompanyi yitwa kompanyi porte hanyuma nkaba mfise n'iyindi kompanyi y'ibintu bya administratif n'abamekanicien n'ibiki bavyita MS MS yego wowe ndumva kumenga hari ahantu waciye hanyuma rero urumva uyu komanda do batayo ni gake muhura n'abachef de peloton abachef de peloton batwagwa n'abakomanda babo ni gake umuntu uze kuko muri gisoda ibintu byose irarshi ushobora kugira ngo wewe winjire mu bya escadron ifise nyene yo yitwara wewe uvugana na komanda escadron ukavugana na komanda de compagnie ukavugana na komanda MS donc simbona mu komanda de batahurira na chef de peloton ku buryo mwogiranira inzigo imaze imyaka 31 murakoze cyane nyakubahwa Colonel Alfred Nkurunziza reka duha kanya abandi nabo turaza gusubira kuganira murakoze ego ijambo ni rya Rumata ego yari twari dushaka ko Nangomera Kizagisha atubwira nawe atubwira yidondore majambo makavunagura hamagire ko atubwira nawe itariki ya 20 ishira mu 21 Octobre donc 1993 tumva aho yarari kugira ngo tunyene n'abatabazi bagenda bamenya aho gake uko tugenda tuyaga murakoze yego sinzi ko munyumva mwiriwe neza abaduhaye ijambo nabo dugira dusangire kiyago mwiriwe turabahaye ikaze turabumvira na kwejana murakoze cyane jewe rero nitwa Ngomirakiza Jean ariko benshi bakunda kunyita John hanyuma jewe sinibaza ko nja kubarambira cyane kuko parcours y'uwo yantanguriye bitari ndende jewe si ndende cyane ariko nanje naciye mu ishuri nize amashuri yisumbuye ahantu mu ishuri y'indera bigisha y'Ikiremba hanyuma ndayirangiza mu mwaka wa 86 1986 hanyuma ico gihe umuntu ahejeje ayo mashuri ya école normale yaceja kwigisha kandi nivyo bace banduye kwigisha mugabo sinabishaka kuja kwigisha ncangenda mu ishuri rikuru ry'intwara miheto ISCAM ego mu kwezi kw'icenda exactement le 25 je pense septembre 1986
yego hanyuma ndahamara nyene uwo mwaka nahamaze umwaka umwe gusa kuko mu kwezi k'umunani k'umwaka ukurikira naciye ndonka bourse yo kuja kwiga ibintu vya gisirikare mu gihugu cahoze ari Uburusiya exactement en Ukraine hajya hari ingwano muri iyi minsi. Aho hantu rero nahize imyaka 5 hanyuma ndaharangiza bampaye urupapuro rw'umutsindo donc nahejeje ndose diplôme ya ingénieur muri mécanique. En fait, donc kuvuga ndi diplômé ingénieur mécanicien spécialiste en entretien et réparation des véhicules à roues et à chenilles. Bon, ibyo ntawobanza kubisigura ni ukuvuga gusa diplôme ko naje naronse diplôme hanyuma muri 92 mu ntango z'umwaka ibyo amablende n'amashara dokomba ushobora kuyakora no kuyafata neza mu gihe ari kuvuza oya s'amablende non des véhicules à roues et à chenilles même les véhicules zisanzwe donc véhicules à roues niziya z'amapine hanyuma à chenilles n'amablende nko kubivuga amashara n'ibindi donc ni en fait ni un peu de tout na bya bindi byo muri Janit Ravo byo kumutsinda byose tout ce qui est chenille tout ce qui n'est pas pneu aussi bon niyo diplôme naronse hanyuma rero muri 92 mu ntango z'umwaka niho nashika mu Burundi murumva umuntu amaze imyaka 5 ari hanze ntaba akiri umusoda cyane aba yasa n'uwibagiye igisoda nico gituma baca batugirisha ikintu bita stage et recyclage des officiers no kuvuga mu ncamake bavyita SRO donc ni formation nyine yo gusubira kwiyibutsa igisoda bijya bintu by'igisoda gutambuka nk'abasoda voilà kugira bigende vya tactique vy'igisoda kumenya gukoresha inkoho tusa hanyuma turabikora gushika nibaza ameze nkangahe hanyuma anatanda yuko ntuze entraînement commande itangura mu kwezi yamitangura muci baca bandwika kurindira muri 22e bataillon commando 22e bataillon blindé mbere hatwara uwo nyene yantanguriye ntuzeye colonel Alfred Nkurunziza niwe hatwara yego ndahamara iminsi mikenya yego turakorana mbere n'uwatumye ngira duhura ntuzeye General Rugigana nawe nyene namusanze niho yakora nahamaze umwanya muto yanjije muri komando hanyuma ncandamanuka i Bujumbura muri uwo mwaka nyene nca ngenda baca bampa gutwara garage yitwa Brutex hariya muri quartier asiatique yari garage nyene ijejwe ivyo vy'ama réparation des véhicules donc voilà hanyuma rero kubera mwavuze muti none le 20 wewe aho le 20 wewe wari hehe le 20 naraho nyene aho ku kazi niho nari jewe nakora muri 11e bataillon blindé mugabo nkaba ndi détaché muri yo garage bita Brutex mu bisanzwe bapfuye kwiyituko en fait Brutex no kuvuga Burundi Textile kera ngo hari abaisraélien bahakora ibintu vy'impuzu naravyumvise gutyo mugabo baca bagumiza hiryo zina yagumye ari Brutex murumva ko tegeza mu kintu ca textile ariko mu bisanzwe ntiyari kiri Brutex yabagumanye iryo zina ariko yacitse garage ya réparation donc y'imiduga yego hanyuma rero ivyabaye itariki ya 20 jewe nka saa 4 kuko naja kunywa icayi saa 4 mu ikambi ruguru muri 11e bataillon blindé narakorana n'umuzungu mu France yitwa Raymond Kerangeven yari mu adjudant chef ko twe twakorana n'abantu baba sous-officiers aba homme de troupe n'abasivile barimwo aje narakorana n'abantu bo mu Buyenzi murabona ibintu vya mécanique rero naraduze kunywa icayi en tant qu'officier tudugana n'uwo muzungu mu modoka yarafite imodoka Sami bayita Sami turadugana twarakundana arambwiye ati aturazi none ati jewe ati baradukoranije baratubwira ko hariho coup d'état ihaviba ati kandi barabitubwiye nivyo voilà arabimbwira ndumva ko nyine ari ibintu vya sérieux kuko mu bisanzwe twama twumva ibintu vy'amarimere coup d'état amarimere yaramaze iminsi avugwa ariko uwo munsi arambwira ko ari ivyo hanyuma kandi ivyo bintu narabivuze mpejeje kunywa icayi naciye mu biro kwa commandant secondaire mubwira nti je umuzungu tuduganya arambwiye ibintu vy'amakuru d'état kandi bari ko ari vya sérieux hanyuma ndabibwiye acambwiye ati we ataho wabereye ngaho ngo ati manuka ku kazi we ivyo bintu ayo marimere yamaho urumva canisubira ku kazi ndagenda
nja ku kazi jana n'uwo muzungu ndakora akazi hari kuwa gatatu en fait ntuzi mu gisoda kuwa gatatu twe twakora demi journée kuko après midi yari journée sportive twataje mu bintu by'umupira hanyuma baragenda mu mupira rusore duhurira kuri messe chef d'état major ahaca arakoranya ba officier bose bariho arababwira ati hari ibintu twumvise la situation n'est pas bonne abantu recommanded ntibuza kurara mu makambi ntihagira umusoda n'umwe abasohokana twumvise ko hariho ibintu voilà nibaza ko nobandagejeje ngaho nibaza ko ibisigaye mwaje kubimbaza mu nyuma ego ahubwo munyemereye nagomba kubabaza mwese donc ministre Alfred colonel hamwe na John Ngomirakiza ego mwese muvyo bayirutsiranye sinzi ko hari abo bafise akabazo ndabona mon fils ntunyumva hari abandi bantu turi kumwe ngaha bon fils sabwe buretse gatoya sinzi ko ukura mwumva Reyno de paravuga ego nagira mbaze ikibazo nyamukuru tubona kuko mu gitabu ca Rugigana tuvyemera tutavyemera nkuko Colonel Fred yabivuze iyo ataba arimwo nibaza ko twakahaye igitabo kitaba kirimwo mugabo avuga ati jewe rijya joro sinarindi muri Kamuha mwotubwira aho mwari muri kiretse ari banga tukamenya tuti voilà avuze ati wewe yaraha il y a des gens qui l'attestent ibintu nk'ivyo oya kuko mwatubwiye muti hari abatesta yuko ntari muri Kamuha basi mwotubwira muti je naraha hanyuma ugwaruka n'abatwumviriza bakaronka version yanyu merci beaucoup nimwugurure micro nibaza ko muko muravuga Colonel Alfred sindavyumva jewe ubu muranyumva ego turabumva ego turabumva neza oya sinavyumvise navuze nti abantu benshi cari ikibazo aho umuntu avuga ati ko Rugigana wewe yemeza ko mwari muri Kamuha kijya gihe muramukarira ngo mumukubita amakofi avuga ko mwana muciriye kwa mate mwe mukavuga muti iyo kambi nta niyo narimwo mwotubwira aho mwari muri rumata ushobora gutraduiza ngira ndafite problème za connection namwe ariko aranyumva technologie zero sinzi ko mutwumva muratwumva ego ndabumva ego Butari yarabajije ikibazo aravuga ati mu gitabo cya Rugigana aravuga yuko mwari muri ka hanyuma ahubwo mwamufashe na mwamimiriye muramucira ko amate muramukubita n'amakofe ati we avuga ko mwari muhari hama mwebwe mwarasiguye muvuga ati cyo twari turi kandi mutubwiye yuko haro n'abavyemeza ko mutari muri yo ariko twashaka kumenya ido nido mukatubwira ati aho mwari muri mukabidusigurira tukumva version yanyu uwo munsi nababwiye yuko nkuko bayivuze ku munsi w'imbere yaho hari ku munsi wa kane ku munsi wa kane rero muri etat major no muri ministère après midi dufite sport alors dufite sport après midi twayikorera hariya kuri ntuze kuri district ya Bujumbura hanyuma rero turagenda yabo officier bose harimo abo muri etat major na twebwe ubwo rero bamwe bakina basket abandi bagakina football jewe nakina football hanyuma rero tubona abo muri basket n'abo muri volley bose barahagaze turagenda kuraba rero natwe baca bavuga bati hari haje umukomanda wa onziye maje kuraba chef d'état major general hanyuma ko na chef d'état major general yariko arakina basket hanyuma rero tubona barahagaze barazazaniwe aho ni après midi ya 20 hanyuma baca baravuga ngo avuze yuko ngo babasoda barahiye yuko ngo haza kuba kudeta ngo barahiye tuca tubona rero chef d'état major n'abandi baciye bagenda muri état major jewe rero nyagihe urumva niho nari ngishika niho nari nkironka akazi sinayibwa ndiko ndiyorganiza
mu biro nzokoreramwo. Hanyuma rero kandi urumva iyo serivisi yari nshasha, yari ubwa mbere iyo serivisi ibaho. Kwari gutanga urazera umuntu araba tuzokoresha iki, tuzokora iki, tuzogira nde, uri kuri planifiya uzokora iki. Hanyuma rero ku mugoroba dutashe ku mugoroba no muri quartier abantu bose basoda bose twabana muri quartier je nabaye mu Kinindo bose bavuga bati no munsi nibara ati kandi chef d'état major général yavuze yuko aba officier bambe aba chef abantu z'aba commandant de bataillon bose barara mu ikambi. Bon umva jewe nari mvuye Igitega urumva nari mushasha nta basoda nagira urumva jewe ntacyo byandabako kuko nta kambi nagira. Hanyuma rero bukeye bambe mu ijoro niho twumva amasasu ariko aravuga. Hanyuma turavuga tuti bwa bindi ibara riraguye. Umve bukeye tugenda ku kazi. Hanyuma amabisi yahora aza kudutora urumva ayo mabisi yatwagwa n'abasoda ntiyaza. Hanyuma tuca turagenda uwipakije agenda. Twebwe rero aho twogiye muri leta majoro baradutangira batubwira ngo nimugende kuri messe des officiers. Twaragiye rero kuri messe des officiers n'abandi bose dusanga officier bose bo mu makambi niho bari, abo muri leta majoro niho bari, abo muri ministere niho bari bose. Hanyuma rero jewe umuntu yantwara yari colonel Daradangwa, niwe yari directeur general wa service. Yari afise amantu ama direction abiri, imwe yari ya communication iyindi yo gwanje ya social. Ya communication yatwagwa n'uwitwa Mama Mère. Hanyuma jewe nanye natwariyo. Rero mu chef wacu nduzeye Daradangwa arambwira ati rero atubwira ati rero mwe muze kuguma hafi yanje, aho nzoba ngiye hose niho mwebwe mubwizwa kuba muri, kuko ndabakeneye ngo bakubatuma hari ibintu byinshi. Hanyuma rero batubwira bati ngume ngaho kuri messe tubona abagenda hariya abagaruka cyane cyane witwa Gakoryo, yari colonel Gakoryo yari itavye Imana, agenda agaruka tubwira ngo ati none ngo mwaba officier mugumye ngaho ndimwo tabara najo twebwe tutabare gute ntidufise batubujije ntaho duca nta modoka dushobora gukandagamo nta bisi ziza ko twatwagwa n'amabisi nyagihe tuguma ngaho tugize. Hanyuma rero nk'igihe cy'isaha 4 zirenga zo mu gitondo niho twabona minibus ije hasohokamwo umuntu uze yitwa Mbonayo afise liste aratusoma liste abantu bose twarabasoda officier nka 12 asoma ati bavuze yuko mugenda muri batayo para. Turagenda muri batayo para, tugiye muri batayo para hanyuma turashika niho twasangaho rero ngeze mu biro kandi tumusanga ari umuntu yambaye ipinjama isa n'agahama basha y'ibigoma. Niho rero bavuga ati mwinjire muri iyo sale, turinjiramwo tubibwiwe n'umuriyete yitwa Kamana ati abasoda murabona ko bagumutse, ati none bavuze ngo bagomba uwo rero bavuga yari ngeze. Hanyuma rero sinzi umufisiye yabagije ati mbega none ko bavuze ko umukuru w'igihugu ari ngaha muri ikambi ati ari amahoro. Uwo muntu rero yitwa Ntuzeriyete n'Akamana cyarasohoka hagarutse azarata amaboko ati bamwishe basha. Twaciye duhaguruka tugenda muri Nyantuze muri Nyabisi twese nta n'ikindi cyasubiye kuvugwa. Mugabo harasigayemo abofisiye nka 2 canke 3 ndabizi. Tuca tugenda muri Nyabisi cyadutwara kuri messe, kandi muri abo bofisiye bari basomwe n'uwo muntu watwara iyo batayo yitwa Uziya, yari ya garde présidentielle yarimwo yitwa Nibizi. Twarajanye nawe nyene muri Ntuze muri iyo kambi yitwa batayo para. Nta bindi jewe iyo batayo muha sinigeze ndayijamwo na rimwe sinigeze ndayijamwo. Murumva aho navuye nagiye ahandi
dusubiye rero kuri mese niho twabandanije ibintu bibandanya bigenda gutyo niko nokubwira uwo munsi aho nari ngira muranyumva ego Ego, ndabumva neza. Ubu muranyumva? niba twatabumva Okay, wabandanya rumati. sindamwumva yako sinzi ko mbaza aza kubishobora Reyno mugabo avuze muramwumva oya ndawunumva kabisa eh sinzi ko Genda mwumva neza parfaitement, ariko Okay. nibuza ko mutariko muranyumva. biraza gukunda nta kibazo Ego, yeah. bon fils sinzi ko ari ikintu wobaza kugira tubandanye tunanasuhuze Mbariza ca kibazo ca yigenga. Kiri kuri noze yiwe kuri Twitter yiwe. Okay, reka tubanze tube turaramutsa Muhozi kuko nawe yaduze ari mu batumire turagusuje Innocent Muhozi. Mwiriwe neza, mwiriwe Colonel Alfred, mwiriwe John, mwiriwe Rwabuheruka kera, Rumata n'abandi bose bari office, mwiriwe neza. Karibu cyane, twari tubakumbuye. Ndajeyo cyane kabisa. Ego. Namwe mwotubwira ujya munsi wa le 21 octobre 93. Ego na problème reka mpetse kupoza question. Mwotubwira nk'umujournaliste experience yanyu y'irya joro. kweki ndamwumva Bon, jewe bisanzwe ndivanta ko mfise sommeil très léger. Mugabo irya joro iwacu ni mu Ngagara nta kintu na kimwe numvise. Nabyutse ko nakunda kwibera muri annex iwacu ngiye muri toilette dans la maison principale un voisin ari hirya y'urupangu aransifa ati wumvise ibyo ntibiki ati nabyo wumvise reka nacu numvise mais rumeur yuko hari coup d'état nena yumvise dans la journée niho cyangwa ndigomba kuba ari ya rumeur ya coup d'état bigomba kuba byabaye donc uyu munsi uretse ibyo nuko twaciye tujya kwibarabara twese tukabona ko abasuda menga hariho kutumvikana hagati y'abasuda hariho amatension ibarabara ryari bloqué bidaba nta modoka ya circula yindi narahagiye n'ikibazo d'ailleurs parce que j'ai fait une observation mvuga nti ubwizi conflit régional ziriko ziraba muri abasirikare hamwe muri groupe muganira hanyuma baratwirukana dusubira mu quartier ryo mazu ndahantu turiko turaganira n'abantu niho haza umuntu akavuga ngo bavuze ngo urateranya abasuda komasa ibyo nimwe by'abarundi uyu munsi nta kintu kirenze ico atari ko twese twagomye tubaza gushika mu mauze probablement niho twamenye ko president bamwishe gusinze umuntu yarenganye ngo umusirikare yo bagize signe de y'urukumu hejuru ko ari sawa donc ko president bamwishe au-delà y'ivyo moi j'ai compris tout de suite ko ari catastrophe ishitse ko bigiye kuba dramatique mugabo nta fait zindi concrètement à ce stade là nari ifise nta nkuru yindi uteretse ibyo ces petits détails. Okay, reka jewe sinzi ko Reynode mwabifite cyo muvuga ninshaka kubaza ikibazo kugira Vas-y, pose ta question. Ego. En fait jewe nshaka kuvuga ku gitabo canditswe toujours na Rugigana ahantu avuga cyane avuga je ndiko ndavuga bamuha amategeko ngo aje uko aja sinzi ko ari gusova president cyangwa gucungera palais présidentiel kuko d'après ivyo nasomye numvise avuga yuko ashitseyo nawe hari igihe yabonye ukuntu palais yabaye bombardé yabaye atangaye yabonye president Daye avuye akiri muzima arimo avuga ati ibi nibiki abwira umuntu yitwa ngo mushwabure je nashaka ndababaze aho hantu twumve papo y'amategeko aba mu gisirikare cankwe ayo yoba yaratanzwe aho ndiko mpa ikibazo Colonel Alfred na Lieutenant Ngomirakiza kugira twumve igituma amategeko yahawe cyangwa igituma batakingiye president ko mwumva hari abantu bose bazi ko haza kuba kudeta kuko batamukingiye hakiri kare ngo bamuhishe cyangwa byagenze gute kugira ngo president abantu bose barabize finalement nawe yarabizi ko ariho kudeta byagenze gute kugira yisange 2h du matin
ariko araba bombarde dans le palais abantu bose babizi je si ivyo bintu sinza ndabitahura neza mwangira mbwira ico mutubwira. murakoze cyane sinzi ko nshobora kwishura. sinzi ko worindira nani nkakubaza kugira uco vyicurira hamwe. Ego ndarindira cyane. Ni gatoyi amfete Rugigana avuga ko yinjiye muri pare hariko hararaswa yoba yararashe abariko batera pare bigizayo canke baragiranye amasezerano canke ivyo byagenze gute. Hanyuma nyakubahwa Lieutenant Ngomirakiza muce mugira ko muvuga ko urupapuro rwa 95 avuga ko wewe na Lieutenant Kamana ari mu mwari murongoye abateye ku Kirimba muca mugira ko mugira ico mubivuze ko murakoze. Murakoze cyane ni ikibazo ciza cyane mubajije kuko nibaza mbere yuko kuko twogenda muri narrative ntitwobivamo ko abantu bariko barabakurikirana benshi ntiboronka ingene babaza ntiboronkane ko byo babirebire mugabo ico kibazo mubajije ni ikibazo ciza cyane gose gituma umuntu acha bona neza ivyo ari byo. En fait mwumvise yuko ivyuko haja kuba coup d'etat mwumvise ko byari bizwi n'abasoda bose n'abasivile bose ngira n'ababoyi bose mu gikoni bari bazi ko haba coup d'etat Nyamonzi nta muntu umwe atarazi ko haba coup d'etat nico gituma mwumva hafashwe des mesures zuko rungika mu bisanzwe murazi yuko les officiers batarara mu ikambi les officiers barari wabo mu makaritiye ariya mugabo uwo munsi baratanze itegeko yuko ata mu officier umuntu atwara ikambi cyane cyane arara muhira kubera bumvise ko le coup d'etat est imminent kandi bararayeyo. Iyo tuvuga amakambi hari amakambi n'amakambi hari amakambi yarajejwe gucungera umukuru w'igihugu amakambi ajejwe ico bita garde présidentielle aha ngomba kuvuga cyane cyane nk'ikambi yitwa Kamuha yatwagwa na Colonel Isayi Nibizi niyo nabo bose tuvuga ba Rugigana ba Mushwabure n'abandi benshi ntibari bonyene nuko ari bo bavuga gusa abofisiye bari benshi muri iyo kambi. Rero urumva les consignes zatanzwe zuko abantu nyene baja sur ces garde kugira ngo ba protéger le palais présidentiel ba bloquer les accès au centre-ville la président bakavuga les ponts ba protéger uko je pense qu'il y a 3 ponts ou 2 ponts zatezwa kuba bloquer kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashobora kujabuka ngo aje gutera ku Kirimba. Malgré izo consignes nta cyakozwe nta kintu gine mu cyakozwe kuko abasoda barasohotse haba muri ayo makambi nyene aje yo gucungera umukuru w'igihugu haba makambi yandi yose yo muri Ganizo barasohotse bose kandi ico nobabwira nuko amakambi ategereye gose ikirimba c'umukuru w'igihugu nk'akarorero nk'ikambi yo mu Gipara ivuga ko abateye ariyo baje bava iri nko ku birometero ntexageye nka 4 canke ngira nka 5 antuka ni nka 4 canke 5 sinshobora guprezida neza mugabo ni birometero bitari bike kugira ngo umuntu ashobore gushika ku Kirimba birafata kanya. Kandi ikindi naco abasoda bajya bitwara militaire bato ntibararana les armes inkoho zirara mu magazi muri magazi urufunguzo rukaranwa n'umuntu witwa magazini kugira ngo abasoda batore inkoho bifata umwanya munini. Iyo hagiye mu bya blende ho biragoye urumva blende nukuzisohora mukazipanga mukaziha mission n'ibintu biragoye n'ibintu ni logistique igoye n'ibintu bifata umwanya vraiment atari muto. Ahico nshaka kuvuga no kuvuga iki nuko kubera ibintu byari bizwe kuva kera kandi kubera noneho na preparative zo kugira ngo umuntu muri ville zigoye jewe mbona yuko umukuru w'igihugu ntaco yari kuba kuko wenyene yarabizi documentation yari bizi renseignement militaire yari bizi amakamba yo kumucunga yarabizi kuri jewe niho mpagaze nta nibindi ivyo bindi muvuga ngo execution ngo ivyo ni secondaire jewe mvuga d'abord kuki ibintu bizwi hakabura umuntu akayoberwa abansi je sinshobora kubabwira nti nuwuhe musoda
yari royaliste ninde nta wuhari kuko iyo haba royaliste hari kuba miteneri no kuvuga ni insurrection ni abantu barasubiranamwo bakarasana bamwe bagaproteja abandi bagatera abandi bagaproteja muga nta wa protege nta bosi bari complice tous sans exception nta ushobora kumpaririza kuko kugira umpaririza umbarira uti none nibavuge jewe bagombe baharure amasase yo bavuge bati amasase yagiye nayahe yakoze iki hakomeretse abasoda bangahe bavuga bagiye muri hospital bavuga abagwaye nta muntu numwe ariho yakomeretse nta muntu numwe abo bose bitwa ngo bari muri palais présidentiel bacungire babasoda benshi cyane plus de blende hariho n'inkoho zirasa zifata marinete zitwa Dragunov baba barabahaye nta kuntu woshobora gusigurira abantu ibyabaye nagahomera buntu ntibibaho ntibishoboka ibyo ntibishoboka donc ni ibintu udashobora gutahura mbere wo vyagiriza garde présidentielle ukanavyagiriza n'abandi kuko na president yarikunda yari kwemera kugumaho jewe vraiment navyumvise sinari kurara ndi president nari kuraba ngapfuma nisova ko nta kintu nabona nta kintu numva cyosigura ingene umuntu yumvise ko ibintu bikomeye yemera karindirira aho hantu kurindira ko abantu bazana blend n'ingene zihinda cyane akarinda ko zibanze kumushikira kandi naho umuntu yari gusohoka gatonya akaja no mu ikanivo hajya baramurengana ntaho ari kumubona naho je mbona niho hari kibazo niho mbona hari ingorane kuko umukuru w'igihugu habaye negligence idasobanutse ntayo numva sinzopfa ndayumvise tugira amahoro Ego merci muranyumva John urakoze cyane ariko hari akabazo utiye neza mbega Rugigana avuga ko yagiye gutabara umukuru w'igihugu nabaje nti yoba yarasanye n'abari bateye umukuru w'igihugu yoba yarasinyaniye amasezerano nabo yo kubanza kwinjira bakavuga ati reka tugire treve gato y'uwinjira utora umukuru w'igihugu aho umushwabure yamwambitse impuzu ha mutware byo byagenze gute yinjiye yarasa yinjiye ari uteye nawe nyene ateye umukuru w'igihugu kugira mushira bamwica canke yaraje nk'umutabara murakoze oya jewe sinari muri pare kugira ngo mvuge ngo Rugigana aravuga neza ariko arapresenta igitabo ciwe samedi yaravuze neza ko yarashe kuva 21h gushika kuri mu gitondo ko yarashe kandi ko yagize manœuvre périlleuse agira ibintu ariko nukuri jewe ndabibabwiye kandi muze mubaza abantu ba specialiste bazi ibintu jewe ko ndashobora kuba peut-être ngira ngo ndabivuga ukundi mugabo ntiwoshobora kurasa ukoresha blende urakoresha abasoda ngo uvuge ngo warashe ataco yarashiki yarashe nde mbega yarasa abasoda ko numva wenyene yivugiye ko abasoda bamwankiye abo nibiza muhaye ko bamwankiye bati ntituza agacamanukana n'abaje gutera none yarasanye nabo bijanye muranyumva John turakumva neza okay merci ndafise ikibazo mushatse kuvuga yuko Rugigana ibyo byose avuga ko yarashe hoba harabaye kwirasa gukina comedy cyane mwebwe selon ico mwe muvyibazako urumva ho noba ngombye kuvuga ibintu muge ico mvuga gusa n'abaciriyemwo je nagerageje gutumira Lieutenant Kamana kugira atange version yiwe kugira abana b'igihugu baronke ukuri ico umwe wese yita ukuri kwiwe mugabo mwe muvuga muti Rugigana ivyo avuga ngo bararashe atanidirisha nimwe ryamenetse hoba habaye iki erego Rugigana avuga Rugigana ahubwo yitera ingorane Rugigana mbega aho yaza kurasa ko hari uwundi muntu ajejwe garde de la proche yitwa Mushwabure y'Idefense yari ivyo byose yavyumvise uravyumva Rugigana yaje kurasa ronde iki iyo Mushwabure avyumvaga agasoboka na president akamujana ahantu muri ambassade yaje inyuma yaza kurasa arasi biki ntibabiheze kuko ababirigi ntibari kure abafaransa ntibari kure baba kure batabakure nari kubutere bari kuyizana escadrille ntiri kure bakayimushiramo bakamujana mu kindi gihugu kubera iki hari kure habaho gucungera umukuru w'igihugu uravuga ngo ahantu ni kure oya urumva ibyo nta kintu baba ariko baravuga kuko babikoze n'impaka kugira ngo umukuru w'igihugu yicwe nta kintu na kimwe bakoze kijanye n'umwuga bize wo gucungera umukuru w'igihugu ni je nico mpagararako je no shobora kuba kugukorera mu ngataga tuze John ego bandaje nagomba kumukorera mu ngata kubera ntuzeye John yari umumekanisye
ntiyagize tactique z'ingene bakoresha ibyo bya mablende ariko jewe urumva natwaye iyo kambi ya 22e ndazi by'amablende ndababwira ikintu cy'igitangaza ntari bwumve kuva ningiye igisoda kuva nize iby'igisoda mera nk'ukumyutinga oya ni muko okay reka mutinge kuko reka nzimye na laptop nibaza yuko ari byo biriko bironona mubandanye ibiki bandanye bandanye jewe hariho ibintu numvise kandi nicyo gituma iki gitabo ni igitabo ntako ari igitabo kibi kirimo ibintu by'inzigo kirimo ibintu by'ibitutsi kirimo guteranya kirimo byinshi ariko iki gitabo kirimo ibintu bidusobanurira kumbura ibintu byabaye kuko gushika ubu sinaye gushobora kubyemera n'ubwa mbere kuva jewe ndumusoda cyangwa niga iby'igisoda numva umuntu agenda ku rugamba adatwaye abasoda nuzeye ngo komanda w'ikambi ya Muha yahaye amategeko oya ntarashika ngaho mbere kuri uwo munsi nyene ku mugoroba twavuze ko abantu bose bari bazi bigira ibivugwa bihari ariko uwo yitwa yari liyetena ntiyari bwabe generale awewe ku mugoroba w'uwo munsi nyene w'itariki 20 yagiye mu bintu bya misi yose agenda gusuhuza abantu nibyo yanditse sije ndamurengera akarimbi agenda gusuhuza umuvyeyi we ku bitaro ava ngaho ngo aragenda baraza kubimubwira ari mu bitaro mushwabure kubera ngo umugore wiwe niho yakora aramubwira araza kubimubwira umukomanda ansego wiwe yitwa Gacibwenge araza kubimubwira hanyuma ngo aragenda mu ikambi ngo bacamubwira ngo ibintu ngo ntibimeze nabi nkuko babivuga ngo atashe muri icyo gihe ahantu hose hariho tension sinshobora kubabwira ingene imeze mugabo baca aritahira komanda wa escadron ashika muhira aca yirabira umupira wa ntuze wa coupe d'Europe ngo hakina ngo ntuze nambari abakunda imipira bo barayizi bazosome mu gitabo ngo arayiraba nyantuze nyamaci kuri televiziyo arayiraba kugeza iheze ngo yagiye kuryama isaa 5:15 acarigira mu gitanda uravyumva aho rero abandi bo bariko barakarisha bamaze gushika iyo baja hanyuma ngo baza kumuvyura acaragenda mu ikambi mugabo urumva ko yaba mu ngagara umuntu azova mu ngagara akagenda yaryamye saa 5:15 mwumva yashitse mu ikambi ryaje hanyuma hashikiyeho baramuha amategeko arashe meza batigenda uprotege umukuru w'igihugu uranforce sécurité yiwe kandi amavua yose ashika kuri pale uyugare ivyo ni clair bati niyo omission tuguhaye acarakoranya abasoda biwe naho nyene bavuga yuko yabakoranije bakwega amaguru hanyuma ngo acarabaha ordre umwe wese uko abashefu do peloton bari abashefu do peloton no kuvuga abantu batwara bari hasi yiwe kuko we watwara amablende 12 nagwiwe hanyuma ayo mablende 12 arayaha mission yose aje kubaha mission baca baranga ivyo ni wabyandika si jewe baranga bakindi tugerayo aca wewe acafata blende yiwe imwe daire icyo gitabo ciwe gihera aho hera avuga ngo je commande mon blende BRDM 2 blende imwe ku muntu w'umukomanda d'escadron akomanda izo blende 15 nizo bari baramuhaye hanyuma agakomanda n'amajipe yitwa amajipe Clerere 6 ayo majipe Clerere 6 arimwo imwe yose irimwo amarance roquette
irimwo inkoho kandi izo brende zose ushizeko n'izo nyama jipe zifise amanuze amamitrailleuses 36 acagenda wenyene digi no mwikam no ku Kirimba ashyize ku Kirimba hanyuma ashyize ku Kirimba ibyo yakoze mbega none umva uwo muntu yagiye ku Kirimba atajanye abasoda umva yaragiye gukora iki ibindi byose bavuga by'ibiki byabaye simbona umuntu agera iyo tactique ntayo nigeze numva kandi noneho jewe ikintu novuga icyo gitabo ciwe uwo umuntu yamufaje kucandika agomba kukigurisha nukuri azokigurishe mu ma institutions mamanduze mu ma academy yose militaire ku isi bumvirize iyo tactique jashya yo kugenda ku rugamba udafise abasoda iyo probleme yo kugira abasoda ni probleme nukuri igoye kuko hariho manque de ressources humaines mu nduze ariko ugasanga umuntu umukuru w'abasoda agenda ku rugamba adafise abasoda ahubwo azogurisha ibitabo byinshi cyane tuce twiga abantu twese dusubire mu mashuri abantu bose bige ingene umuntu agenda ku rugamba adafise abasoda voilà ico nico cyambere nayo ibindi byose muvuga ngo yagize wogenda kurasa udafise abasoda wogenda kurasisha blende zitaje ibindi byose n'ibintu byo kwandika byo gupfundikanya gusa by'ibiki byose pfa kumva icyo gusa muke kandi byose igenda ndabimuvugiye ni ibintu yanditse byanditswe nuko nico noterera jewe kuri icyo ngene ibintu byabaye hanyuma rero ikindi cyanyuma nta mission nimwe yaronse yo kugira ngo akure president mu Kirimba kuko mu gisoda hari ikintu bita exécution d'une mission dans son esprit et dans sa lettre nukuvuga uko babikubwiye ni kubigira ndushobora kugira iyindi mission kuri initiative yiwawe mu gisoda ubwirizwa guca kuwaye guhaye mission ukamubaza eske nogira iki ko mbona ibintu bimeze gutya nico kintu cyitwa we bakita ngo exfiltration iryo zina ntiribaho mu gisoda exfiltration ntibaho mu gisoda hariho repli hariho repli iyo ari repli tactique naho nyene muri repli bafise ukuntu iyo mekanisme tuyigira ingene wikora ingene iyuja iyuva ingene kugendayo ingene ugenda wiproteja ifise ukuntu tuyiga mu gisoda iyo mekanisme ya repli hanyuma rero ivyo yagize ntumbaze iyo yabyize nukuri nakamaramaza ibyo bintu ndabibabwiye jewe nubwabere nabyumva kandi muzobaze n'abandi basirikare yuko umuntu ashobora kugira mission yindi yihaye atabwiye umukomanda wiwe hari n'ibindi avuga ngo radio ntizavuga iradiyo zo muri Berdem ni radio z'ikirusiya kandi zifise fréquence zazo ntizikorana n'andi maradiyo yo hanze kiretse ipfuye naho hari izindi za reserve nuko rero ibyo novuga nibyo nta mission yo kugenda gusova yagize uwo rugigana munyemerere ntabashiriyemo muvuze yuko bijya vyuko mikro ziwe zakatitse bitari sivyo kuko muri Berdem avuga ngo baramukatiye fréquence ntashobora kuvuga ngo baramukatiye fréquence nta zindi atari muri blende iyo fréquence yiwe niwe zitanga commandant d'escadron niwe atanga les fréquences kandi ziba ari secret niwe atanga fréquence z'imodokari yiwe niwe atanga fréquence z'amaproto niwe atanga fréquence mukorera ko mwese muri escadron uko amablende yose angana donc nukuvuga niwe mukuru wa ntuze wa transmission muri escadron yiwe donc sibona ingene avuga ngo hari wamukatiye komanda doka ntari kuri fréquence ziwe kuri radio nizikorana iradio n'ikirusiya donc ibyo bintu yavuze nukuri mubaza abantu bose sinzi ibyo avuga mugabo kubera wewe azi yuko ibyo avuze byemerwa gutyo nyene ibyo avuze ni yaho je nico nobabwira. Okay, abatwumviriza bumve neza ikibazo nabajije kuko mu gitabo Rugigana avuga ati jewe nadisize gucomoka kamuha bankatiye fréquence hanyuma Colonel Alfred avuga ati ivyo bintu ntibishoboka umurusiya afite technology ituma ari wewe uburi kurajera iyo fréquence kandi nta numwe yigucira ivyo nivyo muvuze
si fréquence imwe ni amafréquence menshi kuko ni wewe urongoye la transmission muri escadron yawe uyu chef de peloton umubwira uti korere kuri iyi fréquence uwundi mu chef de peloton ukamubwira uti korere ku yindi fréquence uwundi mu chef de peloton ukamubwira uti korere ku yindi fréquence aho ni à l'interne ukaca ubabwira fréquence ya tout l'escadron yose mukorera hamwe urumva rero ibyo ntabwe ngo urumva harahiwe kudetermina iyo fréquence yipfutse komanda y'ubatayo iyo ntayijako wewe wakorera ku zindi fréquence zikora ajya amajipe muhora mubona afise amaradiyo none ku bwanyu yoba yabikoze mu kutabimenya canke mu kutabishaka navuze kuva kera nababwira ko uwo muntu atigeze ahonyora muri blende je ndahakora muri kugeza mvuyeho muri 22e nahavuye mu kwezi k'umunani sinigeze ndamubona muri blende ntiyigeze atwara meme le peloton blende ndonya peloton blende niyo duherako hanyuma rero kugira ngo ube komanda d'escadron nukuvuga ama peloton atatu nukuvuga peloton yose ifise imiduga ine y'amantuzeye y'amablende n'imiduga ibiri y'amajipe uciye rero ushira ugwiza gatatu zishatse wa 12 nizo nawe umukomanda agenderamo rero izo zose ibyo byose ntabyo yize no bibabwira nuko nyene nukuvuga uwo muntu yaje muntu uze muri iyo escadron kubera arabivuga mu gitabo muzobirabi gituma yaje muntu uze muri iyo escadron muzobirabi arabyandika mu gitabo hanyuma rero mugabo ntibigeze biyumvira yuko azoshikira intuzeye impanuka nk'iyo itumwe nuko aza gukora ibintu atazi none akavuga ngo baramuciriye ko ninamucira ko mbona ariwe mukuru wa ntuze wa mafrequence muri iyo escadron yiwe nico nagomba kuba Mere Spemo Colonel hari ikintu numvise muri ko muravuga none niyo batabumenye yari afise mu maburende chef vehicle ujya mu suzo officier bari kumwe izina giwe ndaretse kurivuga nujya mu shoferi n'abaporvoye n'abatirere ntabyo bashobora kumwereka bati bikogukuka sanzwe muri blende iyo ugiye muri blende uri chef de peloton niwe ucuba chef de véhicule kubera harimo ibibanza bine gusa muri ntuze muri blende ibibanza bine ikibanza kimwe ni cy'umushoferi cyo kirumvikana ikibanza cya kabiri kibamwo umuchef de véhicule nukuvuga unaho muri komanda wa escadron wicara muri kiya kibanza kuko niwe ukoresha amaradiyo hanyuma hari umutirere ari niwe akoresha inko amamitrailleuses abiri afise ikibanza ciwe hakaba umupurvoyeur ahereza amasasu uyu mutirere amasasu yahereza umutirere urabyumva muri abo bane nta kindi kibanza gisigaye nukuri naranumiwe ingene yinjijemo famille yanuze ya president ingene yinjije aho yakuye ibibanza stahat kugira ngo yafashe amasasu yose asubaha ico gihe yinjiza famille gisigura ko atana place mu purvoyeur yari hari n'abandi bantu bose bashobora gufasha kudefanda umuryango